Ego kuri ico uvuze ca nyuma Maisha yavuze ati bisa nk'uko umenga zari inkinamico kugira abakonvenke ko bariko barirukana FDLR. Uri kuvuga kuri bijya vyabaye ejo bakubitanye? Ego ariko gusa bakubitse amakuru nta muntu yarahaze. Justement kandi Maisha yavuze ati burya leta ya Kongo yashatse kwemeza kuri kwirondera nibaza ngo uwitwa Omega nimba atari gute ngwikira mu telefone iramubwira uti buriruka tugira donc ni bya bindi vyavuze kurasa hejuru nibiki kugira berekane nyene ko bashamiranye abandi nabo bakavuga ko bapfuye amataxe nimba atari bya bindi byo barriere ilegale bwabo kandi iyo umukomersa arenganye bamurihisha amahera hanyuma boba bapfuye ama barriere hanyuma ujya mu soi-disant chef wa FDLR yarondegwa ujya we ngo bari bamusinyaye kare n'imbere yuko amasasa Omega yari amaze somena havuye bora urumva nawe urumva ko leta ya Kongo ari kwirondera umuntu adahari de point oya ariko byari bikenewe kubera Tshisekedi yari afite ijambo agomba kuvuga ejo mu nama ya Nations Unies hari yari akeneye avuga gudugudu on avance Rumata ninde akurikira okay je ndaheruka Dezos yari yaduze mu ba mbere karibu Dezos ijambo ni kwawe navuze miko yugaye Dezos merci beaucoup murakoze cyane gose Mugabo Rumata sinzi ico yampoye kubera nabonye umegane naje kera gose aranyima ijambo nabibonye mbabarire oya blage ntanzigirimo ego bo je rero mwangiriye nabi kumpa ijambo inyuma ya Mwambutsa kwewe Mwambutsa yavuze presque ibintu nari nateguye presque byose bon mugabo quand même reka bimwe ndabicisha ko mvuga peut-être ico niyumvira yoba atensiste ko mugandazi ko byose yavuze neza ico notangurira ko reka ntangure mvuge jewe mu bantu banzi jewe vema nta macakubiri ari muri jewe amacakubiri narayagwanyije abantu bose tuvugana ndabereka ko ibintu vy'amacakubiri d'abord je ndi buraya iyo mvuga amacakubiri abazungu nta n'icyo duhuriyeko dobo twaba twankana kuruta cyangwa ndabanga reka ntangure rero ku kantu kamwe ntangure kuvuga ingene abarundi tudakunda kuvugisha ukuri abarundi turafise ukuntu tubona ibiko biraba tugashaka kutavuga tugaca hirya no hino numva ashaka ko ivyo bintu twobihindura tugahinduka je nakunze nayigeze mu misi yahera akurikira amaspace y'abanyamurenge nakunze ingene bavugisha ukuri umutumvise icyo ndavuze akamusiguza ati ushatse kuvuga iki ndashaka ko abarundi twogira gutyo aho rero ncaza kuri CNDD hariho sinibuka izina ingene yavuze umuntu yavuze ngo CNDD ngo nitwumva ingene yogenda gufatana n'aba yari Maxime Umenga ngo igenda gufashanya n'abajenoside d'abord CNDD aho nshaka kuvuga iyo ngo ushaka kuri minute gatoya no CNDD d'abord n'abajenosideri kubera nibo batanguye muri 1993 nibo bagize jenoside berekana urwango nk'abatutsi hanyuma uko Mwambutsa bivuze ingere bashitse kuri pouvoir bashika kuri pouvoir ubwo rwango rw'abatutsi ni rwaciye ruhera
mwibuke ko natangiye kuvuga ko jewe ntari umurasiste canke nari umunyamacakubiri baca bashika kuri pouvoir banka abatutsi. Ivyo rero vraiment namwe muca mwumva ingere baca bakora. Nako rekomba ziri muri Congo zirerekana, ça montre très bien qu'il y a une idéologie anti-Tutsi. Iyo idéologie anti-Tutsi barayifise muri CNDD. Twebwe tukaguma turiko turashaka kutabibona sinzi. Okay. Reka ivyo Mwambutsa yavuze neza, reka sindabigumeko cane. Ifoko tureka tukaba abarundi tutangure kuvuga ukuri niko natanguye kuvuga. Hari akantu nashaka kuvuga, benshi batigeze bavuga, peut-être hari abantu bakunda kuvuga ngo tuje hamwe dukorere hamwe. Je nibaza ko hari abantu bageze kure bariko baragwanya CNDD neza kandi CNDD ibazi ko natwebwe twese turabizi ko bariko bageze kure. Aho ushaka kuvuga bajya bagwanyi bari ba Retabana, umenga bitwa Retabana. Kubera iki tutashaka kuvyemera abarundi? Kwa kuni namye mvuga tutashaka kuvugisha ukuri. Nibo dufise ubu mwanya bariko barakora, bafise icyo bariko barakora. Donc turabe, peut-être ayo abavuga ati ntitubemera canke turabemera canke ni twaba tutabemera, turabe ikindi kintu tout de suite tuca tujamwo tugwanye CNDD vyeruye. Apana ibi vyo kuvuga ku maspace nivyo ni vyiza cyane, birerekana aho CNDD igeza ivyiko irakora, mugabo turabe ico dukora. Arichenja ngenda directement ku bintu vy'amaspace. Kugira sintebe vy'amaspace jewe vraiment ndamaze umwanya munini cyane ndabikurikira kandi ndabikunda cyane gose. Haravugwamwe ibintu nkiga amenya nivyo ntarinzi. Ndakeneye rero yuko renge gatoya ntaravuga ivyo nkeneye mvuge nibutsa kera M23 igarutse ije kugwanya Congo iriko irakora ubu munsi igifata Bunagana daer. Harabaye amaspace menshi kuva mu gitondo saa 2 yo gitondo, hari amaspace naho waza ku mugoroba cyane mu ijoro saa minuit haba hari amaspace ariko arakogwa kugira yerekane M23 cyangwa ashigikiye M23 ivyiko irakora. Ndashaka nitwaba dushavujwe n'ibiko biraba mu Burundi, kandi ngazi ko Mwambutsa aza kushigikira ni mwamuha ijambo. Nitwaba dushavure bikwiye, tugire amaspace, turondere ahantu tuvugira ivyo turiko turakora. Apana ahantu tuza kuvugira ivyo CNDD yakoze, amakosa yakoze. Tuvuge ivyo turiko turakora canke tugiye gukora mu misizi. Kubera abo bantu babikora kuri M23 ndise kandi narabiboye byarahaye inguvu M23 kandi irashika kuvyo yashaka gushikako. Irashika kuvyo yashaka gushikako cyangwa uyu munsi iri ahantu heza kubera abo bantu bagize ivyo bintu. Merci beaucoup, mumbabarire n'abanatinze, murakoze cyane. Murakoze cyane, ariko de zose twemeranye yuko naho bari ikintu cyo gukogwa sinatwara abantu boza ngaho bangumva ngo twumura iki cyangwa ngo, ariko ni byiza kuvuza uko byerekana deja yuko mwamutekereza
la suite ariko nivyize mugabo nyazi kwitkorwa bitaza kuyagirwa hano turayaga kunyene tuyaga ibindi biri nyuma bifise iyo bibarizwa canke bikorerwa. Reynold oya rumata panzo gatoya uranyemereye ariko juste une minute kugira abandi bavuge s'il vous plaît. yego une minute ni 30 secondes justement nije reko ndavuga ni hehe tuzoyivugira none ko abandi bose bahora bayivugira ahera bakemanga nitwa batugitinya ntiturashavura. Murakoze cyane. oya bezose nawe wavuze uti ayo maspace yatanguye bunagana ifashwe. Hari space n'imwe yabajya abantu bo muri Nord Kivu wumvise bigeze bagira na rimwe mu buzima bwabo bunagana itarafatwa. Babitanguye bafite icyo bafatirako. None wowe ushaka umuntu atangure kugira space ngo wavuze Rede Tabara, hari abazokubwira Foribo, hari abazokubwira Nzabamema, hari abazokubwira donc en tout cas abantu bashaka kugwanya Dede ni benshi cyane gose kandi babifitiye ama raison n'ama justification kuko na Dede nayo nyene yarafashe inkoho siyo yoja kubwira abantu ngo mwebwe ntimuzifate kandi aribo ba mbere d'ailleurs banafashe bica abasivile barakwepa abasoda bakiruka mu basivile. Bon, c'est pas ça le sujet. Le sujet est kuzaza ku space umuntu avuga ati dushigikire banaka rero ubwo yaba Forebu yaba FPB yaba bande n'abandi bose ntaza amazina s'ils peuvent kugira nk'ivyo byo gufata bunagana iyo mu Burundi entre guillemets aho nawe izo space zizoba nimba ivyo byo by'inkuba byabaye hakaba space kukihoho habaye ikintu kizima canke gifadika hatoba ama space. Urumva nawe wenyene muri question yawe canke mu byo wari kuravuga harimo postula yuko babitanguye hariho bunagana. Sinzi rero ko inyishu naguhaye ikumaze inyota reka tuje ku bandi. Okay, rumata wombwira bakurikira tukabaza. Zirikuna mariage kararamanuka nibukundi yari Jean Claude mugani waziko twahera kuri Zirikuna mama Jean Claude hama uyu Mukilambi ainsi de suite. Zirikuna oui murakoze ndabaramukije mwese bari muri space ndabashimiye kukigoro mwagize kukuza kutumenyesha no kutubaza les conséquences ziri vya FDLR mu Burundi. Nkuko abandi babivuze les conséquences je kuri jewe ziri très grave. No kuvuga ko mu Kirundi bavuga bati nibara kubona ko Uburundi bwo baburamuswa indongozi zabwo zikorana n'abagira ihonyabwoko. Mvuga abagira ihonyabwoko kuko ko barikoze mu Rwanda ngo barahagaritse bararibandanije. Rero les conséquences ziri ni nyinshi cyane ni ibintu umuntu adashobora no kudondagura kuko ivyo bakorera muri Kongo barashobora kuza kubikorera mu Burundi no kuvuga bashaka kugira genocide. Ni ibintu jewe ahubwo nari mfise n'ikibazo mbaye ndareka kuri izo consequences ko nta nizo noheza kudondagura. Nari mfise ikibazo kubo babazi cyane ivyerekeye constitution canke ibintu vyerekeye état d'urgence canke catastrophe zige no bivuga kuvyerekeye intwaro y'igihugu. Ni ryari intwaro ndiko mvuga intwaro ya Gitega ni ryari ishobora gukora ikosa rikomeye ikosa rikomeye hobiki hari ibiteganijwe kuko je mbona ubenga ikosa rikomeye ryarakozwe sinzi ko ari rimwe canke menshi. Nagira mbaze nk'abantu bamaze igihe mu bafite experience nini muri politique batugire ni ryari intwaro abanyagihugu bashaka kuvuga bati oya ntitukikwemereye. Sindiko saba kudeta ariko ndiko saba hagira umudekiva amakosa makuru ubutegetsi bwitwa ngo ni demokratike nkuko bivugwa bwokora bushika abanyagihugu unanimement bashobora kuvuga bati biranse. Sinzi ko ikibazo cyane cumvikana
kubera nsa nk'uwumvise ivyo mwambutsa bonne gouvernance yavuze bisa nkavyo nshaka kubaza ni ryari abanyagihugu b'abarundi bazovuga ururimi rumwe kuko ntituvuga rumwe ndabizi hariho abavuga ko bumva bokura CNDD ariko je ndazi ko kuye CNDD hashaka kuza ikindi citwa ayandi mazina kigakora nk'ivyo nyene hanyuma dutegerezwa kuronka ukuntu twovyumvikanako hariho abavuga bati CNDD iko kora nabi kuko jewe hari ibyo nashaka itari kwiragira ariko ivyo vya genocide canke ibyo kwica abantu muri Kongo canke ibyo kwambika umwambaro w'abasirikare b'u Burundi ikabambika umwambaro w'ibindi bihugu bakaja gupfa bagapfa umuntu adashobora no gutora n'ikiziga canke ngo baririkiza ati hari habaye iki bonyene batabishaka bagacirirwa n'imanza ko baze kujayo nshaka kubaza amakosa akomeye guverinoma y'igihugu ishobora gukora nayahe gushikaho abanyagihugu bavyumvikanako kuko twebwe ntituvyumvikanako murabizi hariho ibintu mwandika muri X ubona yuko benshi batemera yuko CNDD yakoze ikosa rirenze nk'ikosa rirenze murazi ko nikosa rya genocide kwica ikiremwa muntu wabiteguye wabiteganije ukabishiramo n'abantu ukabishiramo n'amafaranga ukabishiramo uburyo bwose ico kintu gikoze uri leta y'igihugu sinuvuge n'abanyagihugu boguma batekanye canke ntibavyumvikane ko ako niko gakomeye kuki tutovyumvikanako nashaka uwonyunganira canke akanyishura kuri ivyo bintu mwamukoze bon sinzi rumatsa mugabo jewe inyishu yanje fisiri très simple kandi namanda yivuga icambere cyo kubwira mu bugwa neza CNDD-FDD ivyo byarageragejwe muri 2015 baca bararasa abanyagihugu donc nibaza yuko umuntu wese akoresha ubwenge ashobora kuvuga ati igiti kigukora mu jisho rimwe n'ikidukora ko kabiri en tout cas kugerageza kandi gusubira kubikora mu mutekano no mu mahoro ushaka kuzobikora zobikorera ses propres risques en tout cas inyisho turayizi nico babwira cyose d'ailleurs ubu bafise système bonyene bise bayise byo gora duhure donc wihenze ukavuga bazokwica ico ni cambere icya kabiri icuko abantu bazohuza mumbabarire nije nishuye donc ni bya bindi nyene ni logiciel yanje ni imwe vraiment kandi ntihinduka umugore n'umugabo deja abantu bahisemo kuzobana babwirana ko batazohebana bakaca bagenda imbere y'Imana n'abantu bakabwira abantu ati je uyu muntu ndamukunda sinzomuheba kiretse urupfu rudusepaye abo bantu babiri bahora bashwana bakareka guhuza ku bintu byinshi cyane ndeke rero twebwe abarundi dufise amamuko ari différent aho tuvuka hari différent ibyo turimo biri différent sinumva ukuntu abantu bari exilé bariko barakubitwa n'umudede abasonzeye ibujumbura ubukene bubarembeje bagerageza basi rimwe na rimwe kwikundwa kaza kugira ntibabice sinumva ukuntu abo bantu bose bohuza umugabo n'umugore bajya bimwe kandi basangiye bimwe bafise n'abana hamwe rimwe na rimwe bibashikira bagashwana so je namvuga nti hazoza umuntu yifitiye ingufu ziwe canke afise abo bazananye canke abo bavyumvikana donc hakaza groupe ishobora kwiyorganiza igakubitana n'abadede kuko bobo nta yindi shwa baguha ni kugwana nta bindi kuko ugerageje ivyo by'amahoro au risque de me répéter ugerageje ivy'amahoro ni nka 2015 baca bakwica bakakurasa bakaguta mu ruzi donc ni haza umuntu agahangana nabo uyo muntu agatsinda ni sawa ariko uwo muntu akazorindira guhuza n'abaziri ku nama n'abare yihoba abagabo Jean-Claude Bedo Best Bweza ndiko nsita amazina yose ndiko ndabona ngaha ivyo inavyo tuzovamo d'ailleurs ni nayo force y'abadede yo kuguma babwira opposition ngo ni mubeyini ngo sino ntimuzodushobora oya barabesha nta nayo niyo ikenewe none ntorubona ko bakubitwa tureke ivyo by'inkuba vy'uno munsi imarura ntibakubiswe muri Kongo ntibakubiswe wibaze ko bakubiswe n'abantu bari ibintu zikirenga oya gukubitwa barakubitwa kandi simpaka mu beyini rero jewe burya mvuga nti abashaka kwiyorganiza nibiyorganize selon leur propre sensibilité uko bazinanye nuko bakundana ntibarinde kuja mu yandi magroupe kumenyana n'abandi no gutumwanya c'est mon avis sinzi ica abandi bavyibazako nanje nasubizaho gatoya yego bon nago naja kure yawe bon
il faut que tumenya kwanza le rôle ya leadership. Rôle y'inzego ubundi c'est éduquer son peuple. None tukibaze education leadership iriho ubu iha abanyagihugu niyo kugira ngo abantu bahurize ku kintu kimwe. No, siko biri. Urumva yuko kugira ngo abarundi bahurize ku kintu kimwe, ikintu nk'icyo kugwanya ikintu nk'icyo gikomeye ku nama yavuze cya genocide biragoye kuko leta iriho ubu niyo ivyigisha. Urumva yuko bitokunda. Solution nuko izo nzego zavaho hakaza izihuza abanyagihugu ku kintu kimwe. Niko biri. Ntago byo kunda ziri kunama, ntago ntibishoboka. Mu gihe leta ari abajenosideri umva barwanya genocide ntibishoboka. Njye ko nagusubiza. Merci. Dukomeze rero no kwishura akantu gatoya. Okay. Jewe ico kibazo nari ndakibagenzi ko kigoye ariko kwa rugukebura muri mwebwe muba mufite ibyo muri ko murategura kwa rugusubira ko afite nagomba gushika kuri iki nimba mufite ibyo muri ko murategura murabe neza ntimusubire kuje nyuma iyo bafise ideology isa nabo mwibaza ko muri ko murarwanya kuko nivyo bikunda gushika kubera gufata inzira zoroshe gukurikira umuntu ngo harimo kwihenda kwinshi kwama gushikira abarundi. Ndabahaye akarorero kuri aho ngiza jewe abarundi tureke kumera nk'abakurikira kubera uyu muntu ngo gutumwumva kenshi twamwumvise kenshi twakuze tumwumva ngo ari muri politike ashobora kuba yari muri politike mbi ishobora kuba ari yitugejeje aha. Jewe mu mpanuro notanga niyo gushishoza mukavuga muti uwo muntu tugiye gukurikira muri iyi lute tugomba gukora abadafise amaraso ku ntoki canke adafise ahantu ahurira n'ibyo vyiyumviro vy'ihonyabwoko kuko nta yindi ngorane dufise hajya muri pays de Grand Lac, nta yindi ngorane rimwe dufise kuko twari gushobora kuvuga tuti turavyanse kuko nta numwe adatinya urupfu kuri iyi si, nta numwe akeneye urupfu iwe canke mu babanyi biwe. Sinumva ico kintu ngeke kitunanira guhurizako. Igituma kitunanira guhurizako nuko muri twebwe tugifisa ku gatima, hariho muri twebwe bafisa ku gatima kuko kuvuga bati iyo bije byose jewe ndonderwa donc si jewe mpigwa, ugasanga umuntu abifashe minenerwe. Akarora nagira ndabaye iyo mwe abenshi muri ngaha muri mu bihugu byo mu mahanga kandi murazi ngene mwashitseyo abenshi hari abagiye bahunze. Iyo ugiye gusaba ubuhungiro muri ibyo bihugu biteye imbere bikunda kwakira impunzi uramaze kubona itohoza bakubwira ko uramaze kubona umuntu yoba ari nk'umusirikare canke umupolisi canke yoba yagize ico ajejwe mu gihugu kanaka umucamanza. Mu bihugu byinshi abo bantu niyo babimenye barashobora no kugusubiza inyuma batanakumvirije kubera bicura ko hari amabi woba warakoze ufatanije n'intwaro canke n'imihari wowe urimo kubera iyo titre yawe. Ariko twebwe Burundi bwacu bukakira FDLR ata kibazo na kimwe cyo kubaza ko araba genocidaire, bakabakira les bras ouverts. Abanyagihugu kubera bishwe n'ubwoba nta n'uwo bidoma ku rutoki. Twebwe urumva tugira exception ku bindi abandi bantu bose bakora kuko ntibabikora ngo kubera kwanka abantu, babikora kugira ntibabazanira ayo mabi ngo bayigishe iwabo. Barazi ko umuntu cerveau y'umuntu iri malleable, donc umuntu ashaka kumwigisha amafuti ukamwigisha ihonyabwoko akadera akabikora kuko nta aho mu karere iwacu naho hari genocide imaze imyaka n'imyaka nta n'umwe yavutse ari umugenosideri baravyigishwa. Rero nsubiye kuvuga kuco narivuze bwa mbere muze muraba bo mukurikira ntitwikwegere abagenosideri ngo tubigire agahararo nk'uko mbona ari agahararo. Nimwagira ico muhinduye ntimuze mukurikira abagenosideri n'abasa nabo canke abakorana nabo kuko ako karorero ndabahaye. Ikindi naco nari kongera ko mpereye kuri 2015 muze mukora ibintu bivuye muri mwebwe mu mitwe yanyu bitazanywe
bitabaye importe kuko 2015 hariho ibintu bimwe bimwe biboneka yuko naho abantu bagiye muri manifestation nukuri baragize neza byari bikenewe ariko sinibaza yuko iyo manifestation aribo bari bayipfunditse do A à Z bashobora kuba barabaye infiltré akaba arico gituma byagenze kurya iyo zobasije y'ubundi munsi tuzobiganirako reka ngezaho abandi bafata ijambo murakoze murakoze cyane ziri ku nama ukurikirana Jean Claude ndabaye mwiriwe merci mata ndaramukije Renald kuri espèce yatunganije nazaga biratugora techniquement en fait Jesse nta nyisho mfise ku kibazo ziri ku nama yaje kubaza je vais plutôt kugira ico mvuze kuri le sujet space ariko mu ntango je voudrais remercier Eloge ku nyishu yatanze il a essayé de répondre de façon professionnelle parce que le journalisme ce sont les faits plus que les faits rien que les faits nari abona ari nabibwiye ejo mugabo kubera les sentiments bamwe baba bafise biragora ko abantu bemera ibintu harimo abo twavuga in box nkashaka kuvuga ariko bari ngaha muri space rero reka nje kuri sujet izo commentaires ndazireke le sujet ati inkuba mu kibira lefe ntazihari kandi de source biroroshe ko umuntu amenya amakuru yo ngaho i Burundi n'ayo mu karere biciye muri mu buhinga bwa none ubisi tuyigendana mu ntoke biroroshe nta kintu cy'ikinyegezwa kihari dayera abantu bari mu mahanga harimo benshi bashobora kumenya amakuru imbere y'abarundi rero nta numwe azokubwira yuko ivyo bintu byabaye abantu bovyikuramo gusa par rapport à ça commentaire nshaka kugira ni yuko umenga ari abantu byoryohera okazu izo nkuba canke ayo mataka abaye mu kibira ariko di notre part ndabitahura nkabitahuzwa na source y'iyi crise turimo kuko yatumye habaho kuduga cyane du sentiment d'appartenance je dirais ethnique uruhande umuntu arimo urumva biroroshe yuko arushigikira mu gihe abona yuko ruri menase ibyo ndabitahura ariko sinzi ko munyumva ndiko ndabona Renaud ariko arandika sinzi urakumva neza cyane rwose n'umuntu yari yavuze ngo twakuniganye ijambo kandi uriko uravuga nindega bon ngira ngo admirateur mugabo tuandane ok merci ntazi ko mwaniganye bari mpaye en fait nariko ndavuga donc ugiye kuraba les conséquences zihari d'abord twozihera ngaha muri twebwe les conséquences c'est quoi ndiko yaboneka yuko ariko harajaho ikintu c'abantu gutandukana hakajaho na un extrémisme radical kuri za sentiment d'appartenance abantu barerekana ko ikibazo ari ubwoko bumwe buhanze ubundi kandi ukabona ko abantu batagishobora kwaccepter la différence surtout la différence d'idées ivyo ni bimwe biriko biratuma iyi crise y'approfondissa le fossé ethnique yari isanzwe iri mu mitima y'abantu biragaragara mu maspace amwe amaze iminsi aba ukumviriza ivyo abantu bavuga ukumviriza n'indirimbo bashiramwo comiere numvise ahantu ariko barashiramwo indirimbo ngo abatutsi ni beza bon nk'umuntu utayumvise uca wumva ko acakira gute ico kintu uwo muhutu yoba yanka CNDD-FDD kubera ivyikorera abarundi bose kuko ntibikorera abatutsi gusa yumva le combat ibaye ethnique uriyo kuba un combat y'umwasi umwe yitwa une mauvaise gouvernance bon
ngoma rero nabwiye kuri les causes surtout y'iyi crise ngene yahindutse ikaba Congolo Burundo Rwandaise ugiye kwiraba M23 bayikarifya Damvumba Robert Tutsi mu Rwanda hatwara bavuga ko hatwara abatutsi kandi ivyo kandi n'ubutegetsi nabwo nyene bwambiye muri Robert bivuye kuri genocide yakorewe abatutsi mu 1994 Ibujumbura mu Burundi ngaho waje dufise un pouvoir y'abahutu bavuye mu kiroberi ca FTD nabo nyene bavuga yuko barenganijwe et puis ugiye kurangire cette crise yabaye exploité ubu uye ntikiri la crise ya hagati ya M23 n'ubutegetsi bwa Kongo no kuvuga ko yabaye ini crise ethnique biciye yuko igihe bajya abasirikare ba EAC bagenda muri Kongo hariyo Kenya hariyo Uganda harimo n'abarundi u Rwanda basa nk'abagwangiye uko rujamo kubera bagwagize yuko ruri ini partie ya la crise ariko ugacubona mu mwanya mutoyi leta ya Kongo ivuze ati EAC ntituyikeneye iyo EAC harimo Burundi bugasigaramo d'autres pays kagenda ama Burundi busigayeyo bigaragara yuko Burundi busangiye umwasi na Kongo uwo mwasi n'abakitwa u Rwanda uwo Rwanda ruriko rusutena Amvumba Robert Tutsi Amvumba Tutsi qui soutient Amvumba Robert Tutsi iri Congo donc des retours du Burundi qui viennent secourir les Bantu nkuko ugiye uraraba amakuru yagiye arandikwa harimo akakanto division ko gushira cette crise ko yigira identitaire kuko kandi biroroshe n'ikigwanisho gicoroshe gukoresha ikintu c'ubwoko ubu tous les Congolais wana yuko bari secourus par des Burundais des Bantu aribo bagiye kubafasha kugwana yuko abandi le Kenya le Nilotique atacho bari ko barakora urabisoma nka ku réseaux sociaux donc no kuvuga les conséquences nuko la crise les sentiments ethniques ziriko ziraprofondisa muri aka karere kacu kandi bishobora kuvyara ingwano ishingiye ku moko ishingiye ku moko muri bihugu byacu bigaragara yuko muri Kongo abanyamurengo ubu bashirwa mu Rwanda bakitwa abanyarwanda harimo Rehema bari hariya nabo nyine baciye bafatwa kubera afise isura isa n'iy'abanyamurenge no kuvuga umuntu wese asa n'umututsi aca bakarifye yuko ari umwasi de Bantu ari amoko yose ari Kongo aroke ari abantu babanye imyaka n'iyindi donc conséquences zishobora kuba ni grave Rwanda irafite ibyayibaye ko dans le passé les années 94 il est prêt à se défendre bafise expérience mbi yo kwicwa no kuvuga bari prêt à se défendre mu gihe ahogera ikiba iwacu naho ikibazo gica kiba nikiye nuko abantu baca bataxe yuko tout ce qui est Tutsi ari ashigikiye u Rwanda mbese bakabakarifiye uko ari abanyarwanda ico no kuvuga ko naco nyine gishobora gutuma iwacu hagati mu gihugu habaho des conséquences z'ubwicanyi hagati y'amoko abo FDLR nabo nyene bafise Jean-Claude twigiye iragiye canke wari wahejeje intervention muramwumva canke ni jewe bigenza nabi nanjye simwumva ok bon Rumata yagiye pour 25 minutes araza kugaruka yari yanyandikiye inbox reka twakire nimba ntihenze umuntu yitwa Tibo yari yavutse yasindavuga cyangwa avuge mwiriwe neza ok karibu kuko profile yawe ndayibona kuva cagihe vyakatika 4 fois karibu gose gushikiriza ijambo urakoze cyane bon sinabaye wihuta cyane uko en fait nagombye kugira intervention kuri ibyo zo mu kibira n'ukungene bari bavuze ngo leta y'u Burundi ntiyari kwiye kwiyasosiya na FDLR mugabo justement effectivement nshinga naye mwambutse harivuze je pour moi mbona umengo n'abantu bamwe nari nagombye ko intervenir mvuga nti ndibuka
ijambo rya y'utwari migenderanire n'ibihugu kungene yahakanye plus ou moins niba atabivuze concrètement génocide 1994 akiri muri Nations Unies nkaca mvuga nti deja iyo umuntu aserukira leta ahakana génocide 1994 mu Rwanda nta kuntu na kumwe umuntu ashobora kubahimiriza avuga ngo ntibakorane na FDLR alors que effectivement umuntu abona ko basangiye ibyiyumviro urumva iyo intervention yashatse kugira mvuga nti simbona ukungene umuntu yobabwira bati bareke gukorana nabo alors que finalement idéologie nuko mwambutsa yavuze ari imwe intumbero ari imwe bajua pour la même équipe niyo intervention yanashatse kugira hanyuma nashatse no kubaza wa mutumire yari yaje nimba bijya bintu bidogera ari umushinga amateka aridoza avuga ati abakongomani bahabwa uburangamuntu bw'enegihugu bw'Uburundi facilement ta bintu byo ku amachecks hari amakontrole ahari imbere ko bahabwa ubwenegihugu nagira mbaze nimba hariyo lien hari justement niyo présence ya FDLR mu Burundi hanyuma nongere menye nti konzi ari relation donando na tabinza gusa bihari yego nivyo bashobora kuba basangiye ideologie mugabo hari ikintu leta y'u Burundi concrètement iba yiteze kuri FDLR hari ibintu biri concret muravuga ati présence yawo kurumva présence yawo uko ndavyumva bavuze ngo bamaze igihe mu Burundi mais nibaza ko ari depuis que igihugu kiyo pouvoir babe plutôt c'est de dire au pouvoir umengo baje vuba du mois mu bwinshi bwabo hanyuma ngaca mbaza nti est-ce qu'il y a un objectif concret un plan concret baba bafise cyo bashaka gushika ko hamwe n'intuzana n'umugambi uri ku butegetsi ibyo bibazo nari mfise murakoze Okay, reka umutumire akwishure Eloge karibu gose ego urakoze no kwishura muri make kuri iki cy'abakongomani baronka uburangamuntu burya ndazi kubizi mu karere k'iwacu hariho ibintu byinshi hariho abarundi bagiye hanze bitwa abanyamurenge abanyarwanda bagiye bitwa abarundi hariho n'abanyakenya bagenda bitwa abarundi n'abasomaliya n'umucanganyiko ahari krize abantu bashobora kwiyitirira abandi nibaza ko abakongomani ahanini kuza kurondera uburangamuntu muri iyi minsi abantu bibaza ngo bashobora guca Serbie bashobora guca he bitwa abarundi bakanaronka n'impapuro byoroshe ico we tukivugane kuri niko ndakibona burya ukuri kuhari nuko no muri Serbie hacuguruye hari n'abanyarwanda turetse abakongomani gusa bagiye bafise indangamuntu z'i Burundi kuko bazi ko indangamuntu z'i Burundi kuyikora ni igipapuro ntabwo iri biometrique biri nta n'ubuzi gituma n'abarundi batarashima kuja kuri uwo rwego rwa biometrique n'ubushize twari twabivuze ngira ngo muri kiganiro twari twabigarutseko ico nibaza ko ahanini burya abakongomani baza kurondera izo ndangamuntu mu buryo bwo kuja kwisuhukira bamaze gusuhukira mu bihugu bakagenda bitwa abarundi bikaborohera nambara baja za Mayotte canke hehe aho niho no bifatira ariko ndanakwibutse ko kandi azi ko ushobora kubizi burya hageze igihe hari n'icyo kibazo cyane cyane za Kibenga aho hari n'abantu amazu abantu babigenza ko abantu bagasohora abona ko iwacu n'amategeko kuyahonyanga byoroshe abantu bagasohora abapangayi ndazi ko ivyo mwavyumvise kugira ngo yinjiyemo abakongomani kuko babariha mu mafaranga y'amadolari canke bakayaharura uko bashatse ico cyarabaye cyane ubu nta n'ikibazo cyane kiharije ku bwanje nk'ivy'amatongo byo n'u Rwanda rwafashe itegeko kuva mu 2020 cyangwa 2021 aho abanyamahanga babagabanirije superficie bagura kubera u Rwanda ibintu bijanye n'ubutaka bavyubahiriza cyane abanyamahanga bari benshi bagiye kuhagura kandi harimo abantu bazwi cyane b'amiliyoneri bo kw'isi hama ukuntu babiproteja biba biri novuga digitalize
abantu benshi bari babyijukiye no mu Burundi novuga nti yaba abakongomani bayazana tukayabona bakanagura mu mategeko protectionisme yoza mu nyuma mugabo nta kibazo cyari kihari ariko nibaza ko igikomeye ubuye igituma baza izo mvo zibiri ubwira ngo bagende bitwa Barundi igihe bagiye hanze hanyuma nibi bivugwa ko uburundi bugomba gusubira kuko bijya makuru yanyaruka bugomba gusubira kuronka imihora za Serbia n'ahandi ivyo nibaza ko ivyo binyi byatuma barondera izo ndangamuntu zo Burundi hanyuma rero kuri aba FDLR jewe n'ukuri aho navuze aho ngwa ngaruka hahandi kugeza ubu ikintu nibaza nuko abarundi reka mvuge abategetsi b'u Burundi bavuga bati dutegerezwa kwibikira aba bantu dutegerezwa kubagumya dutegerezwa kubashigikira dutegerezwa kuko turanka u Rwanda icyo n'ikintu kizwi kuko turanka u Rwanda dutegerezwa kubika abantu barwanka kandi dutegerezwa kubabikira menace uko bigenda kose muri make nico novuga ariko nongenda bisubiremwo Jovensiste arabandi babivuze ati abanazi niki barazi yuko babitsi kara kuko ni imirwi y'inkorabara icyo nta muntu ashobora kukideha kandi nabo nyine barazi ko ari imirwi y'inkorabara mugabo still bavuga bati turababika kuko turanka u Rwanda kandi twamaze no kubivuga kandi turufata nk'umwansi si umwansi w'u Burundi gusa no umwansi w'akarere bana ubundi mukuru w'igihugu ashize mu majwi ubundi mukuru w'igihugu ati uyu president w'iki gihugu ni umwansi w'akarere agahamagarira urwaruka rwiwe ati mwiganzure munumva nta kintu utokorera umwansi wanka kugera ubu jewe nibwo gwego ndayibona ko wariko nkuko abandi bose babivuze nta ugereranije icyo umuntu yokwibaza ko yokunguka muri ivyo bintu ku nyungu ziwe niwashaka bwite hamwe n'igihugu nico yohomba afise abo bantu byobaye byiza yuko abikura murakoze nibaze ko inyisho yiwe yakunyuze nahita kunyuze antuka yakumaze inyota Thibaut ahejeje hari iyindi profile namye mbona kuva kare Chantal utwihanganire reka duhe monsieur Bweza avuge merci beaucoup monsieur madame Bweza karibu gose murakoze cyane ndabaramukije aho muri hirya no hino abarundi n'abavandimwe bacu ngewe mvuka Congo muri Nord Kivu spécialement muri Rucuru iyi titre rero iranyenteresa cyane kuko umwanzi wacu niwe bateye uburundi mvuga ko ari we yavuye muri Congo kuko wenda hari ukuntu yabashe kubona ko nta avenir afite muri Congo aje rero mu Burundi kandi ntabwo FDLR bagenzwa n'umutima mwiza cyangwa ubushuti mbafata nka virus dans la région des Grands Lacs abakunda cyane Abarundi kuko nzi ko hari benshi duhuje ibibazo dusangiye ibibazo kandi dutezwa n'abavandimwe bacu abavukanyi bacu tuvukana dusangira ururimi dusangira umuco ntacyo twacumuye ku Mana uko turi kose ntawahisemo kuvuka uko ari ntabwo mbihisha nta nubwo bintera isoni ndi umututsi w'umunyekongo nkunda abanyarwanda n'abarundi dusangiye ururimi nubwo harimo une petite différence numva twumvikana deja c'est une grâce n'ubuntu twagiriwe kugira ngo tube turi ibihugu bitatu bibasha kumvikana mu rurimi dushobora kuvuga ngo indimi z'amahanga nk'icyongereza cyangwa igifaransa ni international abantu bose barakivuga ariko Kirundi Kinyarwanda ni ururimi rutari international twihariye ubwacu kandi ruduhuza ntabwo umurundi yavuga ngo nteko kumwumva cyangwa umunyarwanda niyo mpamvu rero numva igihiga umurundi cyangwa kigahiga umunyarwanda nanjye kiba kimpiga kandi ntabwo ari ukubera ko turi hano kubera amoko ntabwo ndepresenta amoko runaka etine runaka ahubwo nuko gusa ntabwo ari ibanga FDLR muri Congo ni twebwe turi cible ya FDLR nous sommes leurs victimes
iyo baje rero mu Burundi ntabwo ntekereza ko bagenzwa n'urukundo. FDLR sinzi niba igihe kizagera wenda bagakanguka bakumva yuko igihe kigeze yuko bagira ubumuntu bakongera bagasubira mu mwanya. Simbizi wagira ngo n'umuvumo bariho kandi koko nabyo ntiwanagira ngo nibyo. Iyo ufashe amaraso ukayamena y'inzirakarengane des innocents, abana bato, numvise nari nkiri muto jenoside iba mu Rwanda, aho nagiye mbona abana bafata nk'umwana bamusanze muri berceau bamaze kwica ababyeyi, umwana akagusekera ukamufata ugakubita umutwe kuri mur, ntabwo byakugwa amahoro. Rero bavandimwe, iyi sije rwose mwakoze kuyihitamo, ni sije itwinterpela twese, ni sije qui met en danger tout habitant de Grand Lac, ariko abumva yuko bari concerne surtout kuko FDLR ifite abihiga n'abidahiga. Njye numvise ngize inquiétude cyane kumva ko bageze mu Burundi, kuko c'est vrai ko bafashirwemo n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, qui m'a vraiment beaucoup étonné et déçu. Kubona intambara yashoje muri Congo, iyo mbona abana b'abarundi bagwa muri Congo ndababara cyane cyane. Hari n'igihe abo bita des extrémistes congolais bahita bafata amafoto y'abasirikare b'u Burundi baguye ku rugamba bakabitira M23 basikiye baba dusanisha. Moi ça me fait de la peine, ntabwo mbabeshya, ndababara cyane iyo mbabona. Ndavuga se buriya abarundi nkabo baragwa hariya, M23 bashobora kugwa hariya parce que turarwanira survie yacu. Ntabwo iyo twabura umuvandimwe muri M23 kumva ko ari intwari yacu, tumufata nk'intwari yacu, kandi twagiye mu rugamba tuzi ko tuzamenera y'amaraso, tuzahaburira abana, tuzahaburira imiryango. Ntabwo ari igitangaza ko bavuga ngo celui qui veut la paix prépare la guerre, nibyo turimo. Rero bavandimwe, nimureke bifatanye twishyire hamwe. FDLR uko bangana ntabwo bashobora kuba benshi nk'uko babyigamba, ariko simbona umugisha mu ruhande rwabo, kuko M23 niba yarabananiye ntabwo mbona aho bazajya guturuka u Rwanda. Nabo barabizi ko barota, barikirigita bagaseka. Nakagombye guhamagara abarundi, yaba abahutu n'abatutsi b'abarundi bagifite umutima muzima, bagifite gutekereza neza, bashaka ko ejo hazaza h'abana bacu haba heza, kwirinda abantu nka FDLR. Kuko dufashe nka Jules Murumba, deja ni umunyarwanda uvuka muri Musanze hariya mu Ruhengeri, ni nyuma y'iwacu muri Kongo aho mvuka. Jules Murumba, deja izina Murumba yafashe ni ry'abaruba Tshisekedi, lui n'est pas Luba, ni umunyarwanda muri FDLR, mais qui a voulu se déguiser, ahindura izina, kuko muri Congo bafite ama-identité, n'umuntu wese arayigura, n'umuzungu yagenda akagura carte d'enrôlement au Congo, nta kibazo, nta n'igitangaza kirimo. Numvise rero ejo nakurikiye umurundi umwe wabivugaga, qui s'inquiétait du fait que abakongomani baza bagafata akarangamuntu mu Burundi bagura, barimo kugura ibibanza n'amazu. Nabonye ukuntu yamusubije abiciye hejuru atanabihaye agaciro, numva c'était vraiment ni ikintu washobora kwibazaho. Urumva FDLR nge navuga ko nubwo bashaka gutera u Rwanda, nuko muri Congo birimo kubacanga, basike turabizi ko ibirindiro byabo bikomeye, aho bari barashinze ibirindiro bari barakize bacana amakara, donc baca ibiti bagacana amakara, imbaho. Muri Congo bacuruza minere, barahakiriye cyane, bafite amafaranga, baraje mu Burundi bafite amadolari yuzuye imifuka yabo, baje kugura ibyo bashaka, puis après barazamura n'ibiciro ku barundi bahari. Barundi bavandimwe, ni mukanguke, n'abari inyuma ya FDLR mumenye yuko FDLR nta nshuti bagira. Mu Rwanda hari na bene wabo bagiye bica batafatanyaga nabo ibitekerezo. Ni mukanguke turwanye iyo ideology muri Grand Lac. Ibihugu byacu c'est un paradis. Nakunda kuba nje par exemple ndi mu Burundi nkajya kuri plage Saga, si je me trompe pas, n'ahantu heza cyane mu Burundi, n'ahantu heza kandi nkunda. Ariko FDLR hageze nk'uko nguko, ejo nibatangira kumena amaraso abantu bazahunga Burundi, abantu simbizi. Mureke c'est vrai ko ahangaha dufite uyu mwanya wo kuhavugira, ariko bive mu kuvuga
tuzagera aho tujya mu bikorwa. Abarundi mu Rwanda ku gihugu cyanyu please. FDLR niba barimo bameze nk'ibivume ni nka Kaya qui a tué son frère Abel, ntabwo yigeze agira umugisha, yarangije ubuzima bwe nabi kubera amaraso yaramuri ku biganza. FDLR nta rundi rukundo rubagenza mu Burundi, barimo kugenda bashakisha aho baba bikinze imvura M23 yabanyagije, bashyigikiwe na President Neva. Je suis désolé, mais Neva ntabwo ari umurundi wenyine. Je pense que Neva tarusha amajwi abarundi bose bahavuka nubwo afite iyo pouvoir, ariko nta ngoma zidahanguka. Neva ibyo yitwaje uyu munsi yagiye mu ishyamba nawe ukuntu yarekipeye pouvoir turabizi. Rero iwacu baca umugani ni mu Rwanda kwanza ngo inkoni ikubise mukeba uyirenza urugo. Yagiye kuri pouvoir kuko hari aho yaciye, n'abandi nabo ntabwo bareka kutahaza, turahazi twese aho yanyuze. Kandi icyo numva nshimira Imana nuko grâce aux FDLR twese twarakangutse. Ntabwo nari umupoliticienne, nta nubwo ndi nawe, ariko quand ça concerne mon ethnie, quand ça concerne mes compatriotes, mon pays, mes voisins, aho ngaho twarakangutse. Nabwira FDLR ngo merci beaucoup, kuko amazi ntabwo akiri yayandi. Franchement amazi ntabwo ari kiri yayandi. FDLR ils peuvent toujours tenter, ariko no mu Burundi bazahashirira, kuko muri Kongo uko harimo kuhava ntabwo biboroheye. Niba ari abagabo sinibaza impamvu M23 ifata des entités bagahunga. Donc njye nibaza ko n'Imana yabakwiyeho amaboko. Franchement ntabwo ndi hano kugira ngo ndepresente ethnie runaka, ou je sais pas, moi j'aime l'Afrique, je suis panafricaniste. Umunyafrika wese wumva ashaka amahoro ndamukunda kandi ndamufana. Murakoze rero kubwo umwanya mu mpaye, ariko Abarundi ndagira ngo mbabwire ngo mukomere ku muheto, mukanguke kimwe natwe twese. Nkuko babwangwe ngo ntiyari izi kuniga yarabyigishijwe. Ntabwo kera twari tuzi gufata intwaro ngo tujye kurwana, kuko FDLR batwirukanye. Nkanjye nabaye Kinshasa nahavuye 96, banyirukanye nabi cyane ku ngoma ya Mobutu, bavuga ngo ni u Rwanda rurimo kwirukana Mobutu n'ingabo ze ngo bashigikiye Kabila le père. Ntabyo nari nzi, sinari politicien, nari nkiri umwana muto. J'ai été forcé de m'exiler à l'étranger kugeza uyu munsi, ariko ndacyakunda igihugu cyanjye kandi mfite ibyiringiro ko nzakigeramo vuba cyane. Nifuza ko nzakigeramo nkava Kongo nkajya Bujumbura. Voilà, mureke turwanye iyo ngengabitekerezo jenoside. Duhuje ururimi Abahutu n'Abatutsi, nimukanguke bavandimwe, nimureke gukurikira FDLR. Nibivume n'abantu bariho amaraso, urubanza rw'amaraso. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo ibihambiriwe ku isi no mu ijuru babihambiriwe. Simbona umuntu uhesha FDLR umugisha ngo agire amahoro. Donc kuzana FDLR mu Burundi ndakeka ko Neva arimo kwicukurira imva wenyine, kuko ntabwo tuzongera kwemera kwicwa nk'intama bajyana kuri busheri. FDLR aho iri nibashake n'u Rwanda bazabakurikira aho bari. Ntabwo navugiye u Rwanda, ariko nanjye ndi umumama, numva mfite ishyaka ryo kugira ngo FDLR tuyirwanye n'iminsi yabo yose tuyirandure aho bari. Kandi barumva kenshi baba bari hano babyumva, umuntu atababona, bamenye yuko amazi ntabwo akiri yayandi. Après 30 ans twarize, on a appris vraiment grâce à eux, twarakangutse kubera guhangayika mu mahanga aho turi. Je rêve un jour de retourner dans mon pays natal, que je jouisse comment dirais-je, de mon pays, de mon territoire, de ma ville natale. Sinzi ko nababwira. Rero nabashimira aba FDLR kuko baradukanguye. Ibyo bakora byose peuvent toujours tenter, mais ils ne réussiront jamais. Turi benshi bakangutse kandi tuzabarwanya kugeza ku ndunduro. Abarundi nimukomere, turabakunda. Ngenda bakunda pe, ndabakunda, nkunda no mu Burundi. Rero yego, merci beaucoup majambo yawe.
kise kuvuga ko FDLR ari abantu babi canke ko bariko bakora bibi nturinda no kwijustifia uvuga ngo uri panafricaniste burya ikibi ni kibi gusa naho bariko barabazungu canke abashinwa ibintu bakora biragayitse hanyuma natwe tubabajwe nuko leta yacu iri kwifatanya nabo hagufatanya namwe gutaha mugakira ahubwo bakabakiza iyo FDLR yabahungishije ibata mu mahanga ibajyagagura leta yacu malheureusement yahisemo kuja gufatanya nabo urumva ni ibyago mu bindi sinzi ko rijewe telefone yasubiye gupfa ndabona ko umuntu akurikira ari Shanto ijambo ni gwawe ya murakoze muranyumva network yakomeje kwanga yego turakumva neza ya murakoze kuri topic mashize ngo of course inkuba mu kibira ni sujet du jour umva ni sujet d'actualité so umuntu wese kubivugaho c'est important kugira ngo tumenye what's going on ariko byarabaye bitarabaye ukuri kuzogenda kumenyekana kubera burya ikintu kivugwa nuko haba hari impamvu cavuzwe so ico ntabwo ndagitebaho hama ngo FDLR mu Burundi consequence nizi guys FDLR tutagiye kure ni nukuyumva yuko hoba hari abantu batanguye kugira ngo bavuge ko bari Burundi naho babiri canke batatu deja ntabwo ni ikintu giteye ubwoba kubera turavye what's happening muri Congo amarorerwa bakozeyo nta muntu atoreka kugira ngo agire ico bivugaho canke atabarize urumva so kuba bari mu Burundi ndumva yuko twoba twatewe kabisa kubera ntidushaka yuko après 30 tuzoba mu nk'ivyo muri Congo bari kubabamo kandi ikintu kibabaje nuko hariho abantu hoba babifata minenegwe ariko ntabwo ari ikintu cyo gufata minenegwe vraiment ni ikintu cyo gufata serious uruja n'uruza muri iyi minsi urabona ko mwabibonye muri BBC gahuza miryango bahejeje kuvyandika yuko leta ya Congo iriko irarondera FDLR kugira ngo ibirukane ibikugwana nabo ni kuvuga yuko batigeza hari indi ntibashobora kuja mu Rwanda of course ntibari bugende Bugande igihugu torosho bashobora kujamo mu Burundi so there is no question about it kandi noneho kuva kera muzenya guverinoma y'u Rwanda yagumye ivuga ati FDLR iwanyu abakongomani bakavyanga na guverinoma yabo ntigeze ivyemera yagumye ivuga ati nabasaza abantu badashika 200 nta mbaraga bagifise ariko guverinoma y'u Rwanda yagumye iba consistent ikababwira ati bantumwe murabitsa aba FDLR nga today reality yasohotse ntuzenya guverinoma yabo yabaye oblige yuko itangura kubahiga naho bigoye kubahiga kubera bari kumwe nabo baramaze kwivanga nabo bari mu gisirikare bari muri commandment hari nibo bacunze na security umukuru w'igihugu cabo nkuko babivuga so biragoye kugira ngo abantu zubavangure ariko kera bagumye bavyanga abantu bakavuga ati hariho na ugiye ama space y'abakongomani mu myaka yahera mu mezi yahera bakubwira ngo ni pretext niryo jambo bakoreshaga ce sont des prétextes Kagame ashaka kuza gusa kwishisha abantu muri Congo ce sont des prétextes so today bahinduye ntabwira ikiri pretext bavuga ngo umuntu avuze ngo nk'ubunye nkuri ya micombere yandika makuru cyane yo muri Congo abantu bamwatatse bavuga ko yari kwarabiye bivuzeho baramwataka ngo ari kuri je de l'ennemi kubera urumva ibintu byahindutse kubera bavuga yuko ubivuzeho yuko FARDC afatanye iriko irahiga ba FDLR bajya ba Omega ubivuze uri umukongomani bavuga ngo uri kuri je yaba enemy kubera ntibashaka yuko ico kintu kivuga yuko hari kandi c'est déjà trop tard so kujya rero babihakanaga niko n'uyu munsi abapolitisi wacu bashobora kuvyanga bakavuga ati no sivyo sukuvuga ngo abantu bose baje Burundi bavuye muri Congo ngo bavuga ngo nabafindera no ariko harimo nombre ibe aribo sasa leta nitagifatisha kibazo ngo igifate serious ikurikirana imenye ngo n'abagura ama parcelle n'abaza kwinstara n'abafata indangamuntu n'abantu ki ngo babasisengure tuzokwisanga aho Congo umunsi bisanze
uyu munsi abakongomani ikintu baravuga ati twakoze ikosa igihe interahamwe zahunga muri 94 pe jenoside guverinoma yari ihari ntabwo yabyifashemo neza pretanta bariko babona amakosa bakoze kugira natwe rero ntituze dusubire ngo muri 2024 hari guverinoma yari ihari ya CNDD hari ukuntu itabitwaye mwe neza no ntidusubire muri izo onye si on savait ico kintu tucirinde si on savait so hako tusubira muri iyo onye ahubwo tubwire guverinoma y'u Burundi paying attention imenye uruja n'uruza already buri dufite problème yuko indangamuntu zacu ni ibipapuro